barayizi ndama navuze imyaka yanje bon si kintu kinini cyane nivyo byo gupanga nyene urumva ukuntu indirimbo izosohoka mbega izoshikira he like ibintu nk'ivyo tu nasanze bigoye ni plan y'indirimbo iragoye cyane bisaba ko witonda si ibintu uva gusimbira kuko nyene uritonda ugapanga kimwe ku kindi kandi kimwe kidakunze si uvuga ngo ucuhagarika urabandanya ukarabindi si uvuga hajya rero nagize bon hajya ntasohoye si uvuga ko naciye nicara ngo ni kubera ibi bidakunze hari ibindi nabaye ndakora rero plan y'indirimbo nigoye cyane ubwa mbere na mbere video yasohotse isohotse ubu sivyo ego ni video yo muri 2021 turi muri 2022 ni video yafashe tuko turashootinga dawo location sivyo twari kuri FIFA si ntibagiye kagatera kari mu kinini ego so kuba abantu bavuga yuko hari ibyabaye hagati ya jewe nawe sivyo kandi umuntu wese afite ubwenge bwiwe bugarukira afite kwiyumvira ibyo ashaka nta muntu azokubuza kuyumvira afite guserura iciyumviro ariko hariho aho udashobora kugiserurira Yes nikaze inshuti mukunzi bigana cyane kuri Ndonde TV nkunda ndagwe mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho hereye muri kano kanya uri kurakurikirana rino sanamu urabizi neza yuko nagusavye yuko turicinga abantu ibihumbi amajana 2 gushika mu kwezi kwa gatandatu muri kino gihe Indonde kayimaze kuricinga abantu ibihumbi 140 n'abarenga ariko kandi urabizi neza yuko je nawe tubanye nk'umuryango uri mukuru wanje uri mutoyi wanje uri mushikanje uri mwene wacu uri muvyeyi wanje uri yanko uri anti byose biba birimwe urabizi neza yuko ndakuzana abantu kugira ngo dushikirize bimwe mu vyiyumviro byabo canke bimwe mu biba byagiye biraca kumbuga ngurukana ubumenyi nko kuri kuribona hano kuri Ndonde TV ndi kumwe no mwigeme amazi imisi ariko aravugwa ko byinshi cyane imbere yuko asora ino ndirimbo niyo ni nyuma yo kuyisohora hagiye harumvikana byinshi mbiga we nawe waragize amahirwe yo kugira ngo umenye uno mwigeme yitwa Wise Labesto ariko arazwariya ku rubuga rwa YouTube nka Wise aryonyene ku ndirimbo zibiri gusa itariki 27 z'ukwezi kwa gatatu yashize ahabona indirimbo niyo hari haciye amezi agira kuri 6 asohoye indirimbo temperature canke temperature hariya ku rubuga rwa YouTube nkuko benshi bayibonye baravuze bati uno mwana arafise kazoza nkamwe yoshigikirwa ariko nanje nkagira nti nkamwe yobishiramwe inguvu kazoza kiyo kazoba keza ariko kandi nkamwe azodebukirwa bizomuhanga cyane ndaguhe ikaze wewe wahisemwo Indonde TV maze tumwakire Wise Labesto. Yes nikaze kandi yiwe uhejeje gukora subscribe ku wari usanzwe warabikoze ndagushimire cyane gusheyinga kino kigane kugira ngo nabandi bashikirwe ikibanza ciza ni Arena Club canke Arena Restaurants Bar urabizi neza yuko ari kibanza utazosangamwe ibintu bibisha ahubwo ibiryoshe gusa nakaziki kameze neza kuva ku munsi wa gatanu gushika ku munsi wa Mungu Wise Labesto ikaze cyane urakoze cyane ya meze bien amakuru yige ni meze amezi 6 ni yarahaciye nawe tubonanye ararenga ahubwo ararenga oya ni nkayo nyene nayo nyene kuko je twabona nyumaze gusora indirimbo temperature byari bimeze gute kwanza ico gihe cyose bon twari mu myiteguro uretse yuko nari nafatiriwe n'ishure gato ya bon nivyo byatumye nteba gato ariko numva ngo muri studio ngo wari ubitse byinshi cyane ishure ryagufatiriye gute nari mbitse n'ubu ndacabibitse ishure ryarafatiriye nuvuga indirimbo si studio gusa oya indirimbo ni ibintu bitandukanye ugenda urakora kugira ngo ishobore gusohoka so studio siyo ituma umuntu avuga ati ndarekuye produit film ni gica kugoye hanini uretse ishuri byarakunaniye gucanga kuko we wahisemwe kuza ukiri ku ishuri bon si kintu kinini cyane nivyo byo gupanga nyene urumva ukuntu indirimbo izosohoka mbega izoshikira he like ibintu nk'ivyo tu wayize ajya amashuri ageze he bon ndi mu mwaka wa nyuma umwaka wa nyuma of course ageze he uno munsi like good aho yagejeje I mean n'amashure y'intango kubera ndacabandanya si ibi byonyene ndashobora kuvuga ngo ndaheze uyu mwaka me inyuma yo mwaka yindi byaka myinshi bigeze nabashatse kuvuga mu bibazo kuko uno munsi waronsakanya kandi kumurana twaje ama examen ubu turi nko muri vacances urabona yuko ejo uzohava utumira abantu babwira ati gwa rupapuro rwa mbere mwantuma ngoro shaye go vraiment ajya wayizazo wagiye guheza amashuri ku myaka ingahe barayizi ndama navuze imyaka yanje ariko mazigenda iko ndabona iyitandukanye niyo benshi bandika kuko uno munsi mbona nka 16 abandi bavuga ngo wavutse muri 2005 abandi 2006 biratandukanye cyane naratanze novuga
nka biographie ndavuga ati jewe ni 2005 niyo hari mu kwezi kwa kangahe itariki zingahe mu kwezi kwa gatanu le 11 wise ndashaka rero umbwire kuva winjiye mu muziki Ibiki wasanze bigoye warutse ko byoroshe kuko ijya mbere ugitera intambwe ndibaza wari uri ku ishuri mugabo ivyakugoye nyene kugira ngo usubire gusohora indirimbo ku mwanya ryabaye ishuri nibiki wasanze bigoye warutse ko byoroshe bon ivyo nasanze bigoye ni plan y'indirimbo iragoye cyane bisaba ko witonda si ibintu uva gusimbira kuko nyene uritonda ugapanga kimwe ku kindi kandi kimwe kidakunze si uvuga ngo ucuhagarika urabandanya ukarabindu si uvuga hajya rero nagize bon hajya ntasohoye si uvuga ko naciye nicara ngo ni kwera ibi bidakunze hari ibindi nabaye ndakora rero plan y'indirimbo ni igoye cyane kurusha uko woja kuririmba kurusha uko woja gukora na video wise wasanze bigoye urafise team igufasha gupanga ibikorwa canke niwe wenyene of course ndayifise ndetse abantu bandi hafi babijeju yego bagufasha gute bamfashe neza bagufasha gute waroze navuze ngo bamfashe neza so bamfasha muri ivyo navuze muri mu gutegura indirimbo ahizoshikira mbega izoshika gute ibintu nk'ivyo hagi wise labesto arafise umuntu amufasha ku kibazo c'uburyo bon egara hari atari banga nini baramuzi alanama namuvuze every day bamuvuze ninde haje ni Saido Nyanka SN event muri ko mukorana gute na SN event kuko mengo nimwe muri mezo iri kiragufasha kandi nimwe muri mezo itamenyerewe cyane kuko no munsi nimba ntihenze Saido Nyanka numwe mu bantu atagikora bya bindi ngo ndatanga amahera ko muririmbyi yamangwa zondirimba no munsi ariko akora professionally nico gituma nkunda kuvuga SN event bamubayimenye uko nyene pana ko bomenya Saido Nyanka sivyo nituriko dukorana a court terme ko dukorana a long terme byinshi muzobimenya gusa ico mwamuramenya nuko ni wise asanzwe ari mu maboko ya SN event bitabujijwe ko umuntu wese ashaka kugira ico akoze kuri wise ashobora kuza mwamenyanye gute na Nyanka kuko umuntu atangiye gufasha ku ndirimbo ya mbere biya biri biza gutahura n'ingoga ngo mwamenyanye gute yakomenye gute bon abantu barahura bakamenyana sivyo bon je n'umuntu yampuje nawe biragenda uko then arabona ko ndi talented acavuga ati reka dukora ikintu indirimbo temperature yakiriwe gute uko wari uvyiteze niko byabaye canke wararengewe nawe canke warabaye disappointed no indirimbo temperature yakiriwe neza singaya ni neza cyane niko novuga ko ni indirimbo ya mbere kandi mbona yuko nubu naho nasohoye niyo temperature abandanya inzanira ama resultat meza uzi ugerageje kuzicompara ni yahe nawe uvuga ati apa nimepiga kabisa niyo irenze gute mu buhe buryo niyo irarenze nindirimbo ikozwe mu buryo buri professionnel aho ndavuga ku ruhande rwanje kuko nzi igihe byantwaye kandi kuko nzi yuko nindirimbo nziza ndabizi kandi n'abantu baramaze kubimbwira sivyo niyo ifise video nziza wanashakira rusha temperature byemeranye sivyo kandi umwanya nateguye niyo umwanya munini cyane oya ntituvyemeranya kubera ko hari umuntu usanga atarayiraba ahubwo cyo mutumiraje kuyiraba kugira atahure YouTube akandika niyo by wise and then akacabona igikuko warubandanije yego tuvyemeranya ko ari clip nziza ni clip nziza uvyemezwa n'icyo irarusha temperature ndiko je sinkompa kumaso ya maso yanje yes hari bimwe mu bigenda biba hirya nino ugasanga ngo umuziki w'abigeme waragerageje kuboneka cyane hagati y'amazina abiri ariko arakora of course kandi nayo nyene ariko aragereranywa ariko wowe ntiwigeze ugereranywa nabo ahubwo wowe bagushira muri bo bariko barakora cyane mu gihe bo bari bamaze kuva muza bo bari bamaze gukora indirimbo novuga mu mezi 6 baba bakoze zibiri kuko mu mezi 9 bo bamaze umwe amaze amezi 9 amaze gusora indirimbo 3 amezi 3 nibaze yuko presque bose kuko nwatanguye imbere aririmbo tonto dukava una musageze mu ndirimbo ziyo kandi ubona yuko ariko aranaja buki gihugu niko ndavuga Vania IC hamwe no muririmbyi kazi asanzwe akorera ngaha nyene twicaye mail wagumye uboneka cyane harimo bamwe bavuga bati uyu mwana muri ko muramwica kuko muri ko mumushira mu rutonde rwo bigeme bariko barakora mu gihe amaze 6 mois atariko arasohora indirimbo wabyakira gute wibonye kwa zijya mbuga
mu bisanzwe bon Vanya Ice na Meiri nabaririmbye ko barakora tucemeranye sivyo bariko barakora kandi bobo barafise place zabo sivyo rero namba Wise yaraboneka nuko na Wise ari gikorwa yakoze kandi ni gikorwa ciza sivyo kuko umuntu arinza asita amazina akavuga uyu n'uyu bariko barakora même si nica kintu namvuga Alan ifo yuko bubahira umuririmbyi ico yakoze nahato bari karakora muri uwo mwanya bakibuka ati hari ikintu yigeze gukora nivyo hanze bihari ntibaraba ngo uyu ntari karakora ngo uyu ngo ari karakora no baravuga ati umuntu yarigeze gukora ariko titre ni abakobwa ariko barakora ku muvuduko udasanzwe abakobwa bariko barakora none uzi gute ko muri no mwanya uwo muntu yanditse amazina temperature ishobora kuba ari hit kuri we abashizemo fanatisme n'ababaye journaliste no nibaza ko vyanditswe n'umufana byanditse oya nari wonye ku mbuga zitandukanye ndi umwe mu bantu bakurikirana cyane imbuga nibaza yuko birashoboka nko kubivuze kuko bavuze ngo ufashe urupapuro wese akandika ntaca yitwa umenyesha makuru ufashe micro wese akandika ntabayiswe umenyesha makuru ndashaka umbwire nirihe hinduka ubona ku muziki wabigeme cyane nta muziki wabigeme uhari uruhande rw'abigeme uruhande rw'abigeme ku ruhande rw'abigeme bariko barakora cyane tubatera intege nkuko nabivuze hariho Vanya Ice hariho Meiri hariho Monia Fleur bose n'abakobwa ubona yuko bafise ikintu bariko barakora kandi ubona yuko ni ibendera ry'igihugu riko riraduga so hari impinduka cyane kuko si nka kera umuntu yashobora gukora audio agatangura buke akazosohora video mu nyuma akazorondera ama featuring mugabo n'abakobwa ubu batanga ku ma video meza afise amakarite kandi babandanya bagira video ziruta izo bakoze so ni ibintu byiza cyane uravye indirimbo ziri muri stock karabizo maze gukora baza kikibanza cawe kizoba kimeze gute muri kazoza ka hafi nibaza ko kibanza canje kizoba cegeye imbere sinovuga ngo kizoba kigeze aha mugabo nzotera intambwe umukobwa uha ikibanza ca mbere muri uno mwanya turetse imyaka turetse iki ariko kubikogwa ikibanza cawe ca mbere pana cyundi muntu ci wawe wa mbere aha mu Burundi ni Wise yego ha mu gukurikira ndiko mvuga ku ruhande rwanje muri wewe nta wumurikira reka dukuremwo Wise arafise abo yemera turafise agenda afise abo nemera ndemera Estanish sishobora kubihaka kubera iki Estanish ni gike kintu cyo musaba ariko aragukurikirana ikintu nemera Estanish bon je ndakunda d'abord ukuntu aririmba ijwi ryiwe sinzi rirakira ikindi ca kabiri ni umuntu avyifatamwo neza kandi n'umumama urumva arakuze muri we sivyo rero arazi no kuvuza ama instrument presque yose ico kintu vraiment ndakimwubahira kandi afise vyinshi yonyigisha ico gituma ico no musaba naco bon nukumba hafi like ninamwitura azonyegere yes nkuri kurebana yitwa Wise labesto nabikubwiye ikibanza ciza ni Arena Club ariko Wise labesto hari imwe ngihagera biraboneka ku mbuga ngurukana umenye kuboneka ubwa mbere na mbere yuko asohora indirimbo Maniyo yabanje araboneka mu ndirimbo Dawa nka video vixen byaje gute aranjara bon twaravuganye nabo turavugana na Empire Avenue turavyumvikana ninde yakurondeye bon ni manager wa Satbi nibaza ko ari we anasanzwe abikora ari charge navyo bon turavugana turumvikana ko noja muri video and ndagenda turakora manager wa Satbi mwari maze guhurira yakurondeye gute kuko Wise labesto ntiyarasanzwe ari video vixen bon for the first time twahuriye muri lancement officiel ya X Factor yego nibaza ko ari naho yamboneye naje niho namuboneye for the first time hama acavuga ati mu nyuma turavugana hama ndaja muri video we ntivyakubangamiye kumva ko uri mu artiste kandi ugiye kuba video vixen mu yindi ndirimbo y'undi mu artiste wabyakiriye gute akikurondera nabonetse nk'umuririmbyi nibaza ko nabonetse abonetse na video vixen of course kuko what sinaririmbye ariko izina Wise barizi nk'umuririmbyi sivyo nibaza ko si ubwa mbere bibaye ariko je ngiye ko baja mu ma video yaba Wizkid batagiye kuririmba kandi nibaza ko ikintu cyose ni strategy nibaza ko abantu bagiye kubona resultat ya Dawa maze gusohora Maniyo yego harimo n'ikibazo harimo na system ya promotion ku muririmbyi Wise warabibonamwo nka promotion kuri wewe bon ivyo onya ntivyarimwo wewe ku ruhande rwawe ivyo sorry
ibyo Sadbi yabikoze kubera ko yabonye maniyo, ntiyabikoze kubera ko nagiye muri video yiwe. Yabonye maniyo kubera ko wagiye muri video yiwe. Pour moi ubucuti niho bwaciye buhe kubwanje, kuko ijya mbere hari ikibazo cari cyahabaye. Ijya mbere baravuga yuko Belle Nice yakomanse ku ndirimbo yawe Temperature, haraho ngo wavuze ko urafise icyizere yuko na Sadbi ashobora kuba yaramushikiriye ukazoronka support kuri bakuru bawe. Urasohoye maniyo inyuma yuko ubonetse muri video ya Dao, arasupportinze igikorwa cyawe. Wibaza yuko yasupportinze igikorwa cyawe kubera ko yemejwe n'ibikorwa byawe canke ni kubera ko bwa bucuti bwari bumaze kuhaba? Ku ruhande rwawe wibaza ko vyabaye gute? Sadbi n'umuntu akoze tucemeranye. Nibaza ko kandi anagoye. Nibaza ko yabikoze ego. Nibaza ko yabikoze naje ntavyo narinzi, sivyo? Naje nari niviriye ku ishure ndabona ama post camvuga okay, urumva. Nibaza ko yabikoze kubera ko yabonye ko maniyo ari indirimbo nziza. Sinibaza ko yokwemera kuvuga ati iki gikorwa ni ciza mu gihe azi ko ari kibi, kubera ko nawe ne birafise ikintu vyomwicira. Yabikoze kubera ko yabibonye n'umuntu akuze kandi ya tuvyemeranye. Yego. Post yiwe kuri wewe yasiguye iki? Yakweretse iki? Post yiwe kuri jewe yanyeretse urukundo, yanyeretse gushigikira abaririmbyi bariko baraza, yaranteye intege. Yongereje iki ku ndirimbo yawe? Bon, tucemeranye hariho nka parti y'abafan biwe bavuze ati okay, iyi link reka tumurabe uwo mwana nawe ivyo ariko arakora. Ya. Wowe ku bwawe harabo wagaininze kubera ko Sadbi yabikoze? Ego. Yes, we is labesto. Hari na bimwe byabandanije inyuma y'ico gihe. Harabonetse video muri kumwe na Sadbi nyuma yo gupostinga. Ariko kandi hari bimwe mu byagiye birahaba, ariko mbanze nce hirya nino gatoyi yuko mu muziki w'u Burundi abakobwa igituma bataragamaho ari uko baza abo bashigikiye akaba ari bo babaca intege gituriye cy'umubiri kubera ko dukoranye bikugira ngo hazobe n'ibindi uzubanza kumpibi. Hari ubusambanyi bwahavutse bivanye na commentaire je nagenda abona, byabaye ngombwa yuko nza kubikubaza koko uri umwe muri bashasha nibaze yuko umwe ngo uhuma n'udahuma peut-être warahuye n'abakuru barabikwereka canke barakubwira ingene hameze. Wowe uramaze gushika muri game, ubusambanyi hagati ya Wise na Sadbi bwanditswe haba mu commentaire canke mu groupe nyuma yo kubona iriya support bakabona video, niko byari bimeze. Ibiri behind tutazi n'ibyahe wotanga umuco muri game koko niko bimeze. Okay, ubwa mbere na mbere video yasohotse isohotse ubu, sivyo? Ego ni video yo muri 2021 turi muri 2022. Ni video yafashwe tuko turashootinga Dao location, sivyo? Okay. Twari kuri FIFA si ntibagiye. Kagateka kari mu kinini. Ego. Okay. So kuba abantu bavuga yuko hari ibyabaye hagati ya jewe nawe, sivyo? Kandi umuntu wese afite ubwenge bwiwe bugarukira, afite kwiyumvira ivyo ashaka. Nta muntu azokubuza kuyumvira, afite guserura iciyumviro, ariko hariho aho udashobora kugiserurira. Ufise ubwenge bukwiye of course. So Sadbi arafise umuryango wiwe. Na Wise afise umuryango wiwe. Ni Sadbi asanzwe afise ubundi buzima abayemwo twe tutazi inyuma y'umuziki. Nibaza ko gukorana nawe sivyo bizotuma, sivyo bon, nibaza ko gukorana nawe ntibisigura ico kintu abantu biyumviriye sho gusubiramwo. I'm sorry. Rero nibatahure yuko gukorana n'umuririmbyi canke hagati y'umuhungu n'umukobwa ntihaba hagiye kuba ico kintu bo baguma bashira mu mutwe. Nibatahure yuko ubunya tugeze ku rundi rwego, sivyo? Turakora umwe wese agataha akaja iwe. So izo mind nibazireke. Alan ngaha turi muri arena, sivyo? Ko dukora ikiganiro muri arena, ubwo umuntu atubonye dusohotse aza kuvuga ko twaraye ngaha. So iyo ni example kandi ifasha. Nibatahure ukuri kumenya bari muri arena, abari outside ntavyo baza kumenya. Baza kubona ko Alan na Wise baraye muri arena, yamusohokanye muri arena. Ngira ni n'ubwa mbere nje ngaha. So bamenye gutahura. Ntaho narinzi. Bamenye gutahura. Banyeretse ati ngaha. So batahure ko filme kugira isohoke haba amasene menshi,
kandi nibaza ko hariho na filime berekana behind scene ariko ntituzokwama excuse ngo twerekane behind scene every day hazogera igihe babitahura mu gihe nabo bazovyara abana bakaja mu muziki. Okay, wibaza ko ari kubera iki bavuga yuko hagati y'umuhungu n'umukobwa canke kuko ibivugwa ku baririmbyi mu gihe ufise no mu king video canke video vixen w'umuhungu ariko bitigeze bivugwa ariko bikaza kuvugwa ku artiste kuko ibivugwa waza kari giki cyabaye mu mitwe y'abarundi byatumye bagumana ico kintu ubwo si kwa kundi yuko abaririmbyi kazi muzi nyuma y'imisi mike mukamura twayinda ni kubera ko babaye desu nuko uwagufashije ari wakwica. Okay, ya birakwiye babaye desu iryo jambo nibagiyumvireko babaye desu nuko uwagufashije ni wakwica uwakudugije ni wagukorora rero bibaza ati muri uno mwanya ni wamudugije ariko ni wazomukorora no siko bimeze. Oya, wibaza yuko izo mentalite zohava kugira ngo habike izo mentalite like uvuze ngo kwiyumvira yuko mukobwa je muziki ategetswe ko ubusambanyi gutwara inda. Turafise alana abantu batuinvestisamo. Okay, sivyo kandi turafise ico tuzi muri twebwe sivyo twigira nk'abatazi mugabo turazi rero nukuvuga ngo umuntu ari karakwinvestisamo uraba serious nico gituma rero bakwiye navuga gute bakwiye kwikura mu izo mentality namburi kuradandaza ibotike nuko ubuzi kuzokunguka. Okay, canke nuko ubukunda kudandaza nuko twinga ko dukunda umuziki kandi turafise abantu sibijuju bagiye bariko baratubwira ati okay turakuriye video turakuriye audio turapanze plan kubera bo bari bijuju nabo barafise ivyo bazi nukuvuga ngo two dukorana n'abantu bafise ivyo bazi so bareke kubera novuga ko ari n'agasuzuguro baba ariko baragaya wise baba ko baragaya na timu ya wise baba ko bagaya umuririmbyi na timu yiwe. Ni barabe neza abari behind imbere yuko bajuje kubwa wise umuziki sikiniro ry'ubusambanyi. Oya, batahure yuko umuziki ni passion umuziki ca kabiri n'akazi. Okay, kubwa wise ngo n'abari outside y'umuziki bashaka kubikora kandi bagatwara mad batarabaririmbyi. Asante sana wise. Thank you. Kuki wahisemwe kwandikira Champagne story yagenze gute arabatataweho story yahereye? Bon, je narabonye ko Champagne yavuze ko atanzi and then ndavuga ati okay kuba atanzi nivyo kwako hariho natwe abo tutazi si abantu bose tumenya sinica. Bon, sinica nkamanda cyatangaje nuko yanditse mu Kirundi by the way yo muri commentaire byarangyoheye so ndavuga ati mukuru wanje Champagne niko kajyo ko kumenya ni mutanzi kandi yavyitwayemo neza kandi nanje byarangyoheye niyo waza ko yamenye. Okay, yanditse ku rubuga rwiwe nyuma yo kwandika muri commentaire umaze kumusabira ku rubuga utage inbox ubikorera ku rubuga nawe inyuma yo gukomanta iwawe akakomanta mu Kirundi yakiyandika ku rubuga rwiwe rwa Instagram afisa aba followers bagera ku 115 yanditse agira ati wise labesto arataginga izina ryawe nagupostinze kubw'umutima w'urukundo n'amahoro inyuma yo gusoma amajambo wapostinze kuri Facebook yawe ico no guhanura kimwe gusa kora akazi n'inguvu nyinshi cyane amakiki y'uburofa rekana nayo kandi ube maso cyane kuri no game kubera abansi ni benshi indirimbo yawe ni nziza cyane ndaguteye intege. Yes oui acashira ko na link wavyakiriye gute Champagne kwandika ikirundi kubera wewe hama no kugutera intege kandi yabonye indirimbo yawe inyuma yuko atarakuza ariko kandi asanze ari indirimbo nziza wavyakiriye gute ku bwawe? Navyakiriye neza kuko kuvuga ko indirimbo ari nziza ico nico gikuru sivyo kandi nuko yabicishije mu rupfasoni sabaririmbyi bose bishuruko hari abaca bibaza ngo ni buzz uri kurategura no wona shima post ya mbere sije nayanditse n'umuntu yavyanditse sinzi aho yabikuye so Champagne ndamushimira cyane umutima mwiza kandi uri kuraraba n'umuntu avuga ukuri avugiraho sivyo siwa muntu ari hypocrite bon nivyo mbona ku bwanje so ndanamushimira cyane ukuvuga ukuri kuwe bikugwa neza hakuyohisha gahinda afise mu mutima mugatwengeramo babaranira gusaba yuko uja muri album ya Sat gusaba yuko na Champagne kandi yo guha collab sinamusavye collab namusavye ubufasha ku muririmbyi simaka collab asho nkijya post deja ari support ntihabura n'abantu batatu canke bangahe 50 baca bavuga ati reka turabe kandi nibaza ko byabaye
gusaba yuko uja muri album ya Satbi. I think yuko ari collab wasavye. Si kwa kuba video vixen. Niya heavy you fist. Urafise inyota yo gukora na Satbi. Wibaze ko gushika nayo. Of course iyo nyota ndayifise ya kandi baza ubutumwa bwaramushikiriye reka turindire ikizoba. Satbi muravugana inyuma yuko habaye post. Inyuma yuko habaye post muravugana na Satbi mu buzima busanzwe kuri WhatsApp kwa abartiste. Ndafise contact yiwe ndafise kwa je. Hariyo kugira contact no kuganira. Bon nibaza nta biganiro birebire cyane. Uramaze kumwandikira umusaba collab. Ubundi je umuntu nubaha like siva kumwandikira uko nyene. Okay. Mugabo ndafise contact yiwe. Ku cha collab ubutumwa bwaramashikira ariko urafise na nimero yiwe. Nibaza ko nawe ntaragira ica bivuze ko reka turindire. Wise ugize amahirwe yo kuronka collab zitatu hano mu gisagara ca Bujumbura. Zobizahe. Bon ugati izi ko ndonsa amahirwe ndazigira ku muga n'izindi nzozikora izi ko ndonsa amahirwe baraziriha byose umva none kandi nizonkuze amahirwe umuntu ambwiye ikigira shwa zitatu azirihe direct. Okay novuga like novuga Estanish. Okay. Na Satbi. Reka twe turavuze no abo barakwiye umungu n'umukobwa sibo imwe wociheba iyi nta yindi baguhaye amahita mwe zitatu. Double J. Why Double J? Bon kubera ko nibaza ko sinzi ko wigeze kuraba intuze nagize like abambaza ibibazo kuri IG hama nkishura baransabye cyane collab ya Double J. I don't know why. Wibaza yuko inyuma nta arashoboye cyane haraho yo gushika. Yeah. Asante sana. Nubuhe butumwa ku barundi kazi cyane abafana b'umuziki w'Uburundi n'abafana b'umuziki wabo? Butumwa nobaha nuko bojijuka sivyo bagakura mu mutwe vya bintu vyuko umukobwa agiye muri music aba yononekaye. Ya turafise aho dushaka kugera sivyo badutera intege bishobotse banadusupporting sivyo ama babandanye bakurikirana indirimbo yanje soon twizere ko ishobora kuja ku ma platform n'izindi ndirimbo zose za Wise. Hama special thanks to SN Events. Shimira na Indundi. Okay. Murakoze cyane. Namwe murakoze cyane.